murakoze cyane rero mwebwe mwese mutwereka ko muri kumwe natwe kuri uno umugoroba nibaza ko hano takini dukora turi kwinjira mu kuri menshi gatandukanye reka ravugwa kuri uno mugoroba weekend tuba twayitanguye neza cyane ariko rero reka duhere mu kubanza kumenya mbega ku bibuga bigiye bitandukanye na cyane ko tugiye kwinjira muri weekend biraza kuba vyifashe gute na gace bizoba vyifashe gute ku bibuga bwana Azadi ko ku munsi wa gatanu misi yose aho abantu bagenda baramenya ku bibuga bigiye bitandukanye na cyane ku mugabane burayi ubwo hategekanijwe iki ati weekend biba bimeze gute weekend bimeze gute muri rusangi ku bibuga bigiye bitandukanye inkino ziraza kuba zifashe gute muri rusangi duhere muri ako gace mbere yuko tuza rero mu madeba agiye atandukanye twamaze kubategura kuri uno ugoroba tubanze tubwire abantu badukurikiranye muri rusangi ingane ku bibuga bigiye bitandukanye biza kuba vyifashe ku munsi guhera ku munsi w'ejo no ku munsi w'Imana muri no weekend ni weekend parking ino nyinshi banashima nziza cyane yes ndagushimira cyane Mike nshimira bandanje kudukurikirana nkuko amaze kwabimenyera na gace bizoba vyifashe gute ku bibuga aho aragace ngo musanzwe mukunda kuronka misi yose ya gatanu tukubwira ati mbega muri weekend bizoba imeze gute birumvikana ko mu gihugu cy'Ubwongereza abazobageze ku ndwi ya gatandatu ku munsi w'ejo wa gatandatu igihe cy'minota 30 amasaha yo gufungura Newcastle United bazoba bariko barakira Manchester City mu gihe cy'isa 10 hari inkino zigera kuri zitanu Arsenal bazoba bariko barakira Leicester City kuri Emirates Stadium mu gihe Brentford bazoba kwakira West Ham Chelsea kuri Stamford Bridge bazoba bariko barakira mu Brighton and of Albion mu gihe Everton bazoba bariko barakira Crystal Palace ariko kan Nottingham Forest bazoba bariko barakira Fulham mu gihe cy'isa 12 n'iminota igera kuri 30 kuri muri Next Stadium mu equipe ya Wolverhampton Wanderers bazoba bariko barakira uno mugwi wa Liverpool birumvikana ko indwi ya gatandatu izobandanya ku munsi w'Imana aho Ipswich Town izoba kwakira mu Aston Villa igihe cy'isa 9 ariko kandi urukino rwitezwe cyane ni ku munsi w'Imana hagati ya Manchester United na Tottenham Hotspur aho arukino ruzoba igihe cy'isa 11 n'iminota igera kuri 30 kuri Old Trafford mu gihe indwi ya gatandatu ya EPL izorangira ku munsi wa mbere igihe cy'isa 3 aho AFC Bournemouth kuri Vitality Stadium izoba ikirakira umugwi wa Southampton wa Beranda turava muri Premier League turaba ingene higanwa rya Espagne La Liga EA Sports izoba yifashe ku ndwi yabo igira 8 iza kubitangura no munsi nyene ku munsi wa gatanu igihe cy'isa 3 Real Valladolid iza kubiko yakira Mallorca Getafe ku munsi w'ejo igihe cy'isa 8 iza biriko yakira Deportivo Alaves Rayo Vallecano isa 10:15 iriko yakira Leganés Real Sociedad igihe cy'isa 12:30 z'umugoroba iriko yakira Valencia Osasuna Pamplona igihe cy'isa 3 izo biriko icakirana neza na FC Barcelona ku munsi w'Imana indwi y'umunani muri La Liga EA Sports izobandanya igihe cy'isa 8 Celta Vigo izo biriko yakira Girona Athletic Club de Bilbao igihe cy'isa 10:15 yakira FC Sevilla Real Betis isa 12:30 yakira Espanyol Barcelona nayo isa 3 z'ijoro urukino ruzoba rurindiriwe n'abatari bake equipe ya Atletico Madrid izo biriko yakira Real Madrid kuri Wanda Metropolitano indwi y'umunani izobirangira ku munsi wa mbere igihe cy'isa 3 Villarreal yakira Las Palmas birumvikana ko muri German Bundesliga cyangwa se mu iganwa ry'icya mbere mu gihugu cy'Ubudage bazobageze ku ndwi igira gatanu no munsi igihe cya 2:30 Borussia Dortmund kuri Signal Iduna Park baraza ko bariko barakira umugwi wa VfL Bochum mu gihe ku munsi w'ejo zobandanya igihe cy'isa 9:30 RB Leipzig bazokwakira umugwi wa FC Augsburg mu gihe ayo masaha nyene Freiburg bazokwakira St Pauli ariko kandi Wolfsburg nabo nyene ayo masaha igihe cy'isa 9:30 bazokwakira Stuttgart Mayence ubusa gatanu bakira Heidenheim mu gihe Borussia Mönchengladbach bazoba barakira Union Berlin mu gihe cy'isa 12:30 ariya kuri Allianz Arena equipe ya Bayern Dominic izoba iramutse icakirana n'umwe mu migwi idasanzwe muri Bundesliga umwe mu migwi yabananije mu mwaka weze ni Bayern Leverkusen birumvikana yuko ku munsi w'ejo igihe cya 12 nimetso igera kuri 30 Bayern Dominic bazoba bariko barakira Bayern Leverkusen ku munsi w'Imana inkino zizobandanya zo ku ndwi ya gatanu ya Bundesliga Holstein Kiel bazokwakira Eintracht Frankfurt igihe cy'isa 9 n'iminota igera kuri 30 mu gihe cy'isa 11:30 Hoffenheim bazoba bariko barakira umugwi wa Werder Bremen ni rukino ruzoba rugwanya machanse ruzokugara indwi ya gatanu muri German Bundesliga ubona yuko mu Butaliyano muri championnat yabo nkuru ni Calcio canke Italian Serie A ku munsi wabo ugira gatandatu igihe
c'isaha 2:45 kuno munsi wa gatanu Mira AC iza kubiriko yakira Lecce ejo ku munsi wa gatandatu isaha y'icenda Udinese izobiriko yakira Internazionale Milano Genoa igihe c'isaha 12 yakira Juventus Dotire Bologna igihe c'isaha 2:45 yakira Atalanta Bergamasca ku munsi w'Imana journée ya gatandatu mu Butaliyani irabandanya Torino igihe c'isaha 6:30 z'umutaga yakira Lazio de Roma Como igihe c'isaha 9 yakira Hellas Verona ndetse iyo sanye na isaha 9 Roma izobiriko yakira Venezia Empoli ku isaha 12 z'umugoroba yakira Fiorentina Napoli igihe c'isaha 2:45 yakira AC Monza ku munsi wa mbere turangiza na championnat y'Abataliyano Parma yakira Cagliari azoba ari saha 2:45. Yes, birumvikana yuko muri Ligue 1 McDonald's cyangwa se cya mbere bw'igihugu cy'Ubufaransa nabo nyene bageze ku ndwi ya gatandatu mu kanya igihe cy'isaha imwe zuzuye neza Auxerre baza ko bakira Stade Brestois cyangwa se Brest mu gihe Paris Saint-Germain igihe cy'isaha 3 baraza ko bariko barakira umugwi wa Stade Rennais kuri Parc des Princes ku munsi w'ejo inkino zizobandanya igihe cy'isaha 11 zuzuye neza Racing Club de Lens bazoba bariko barakira Nice cyangwa se OGC Nice ya Ndayishimiye Yusufu Nyange mu gihe igihe cy'isaha imwe Le Havre bazokwakira Lille igihe cy'isaha 3 hariya kuri Stade Louis de AS Monaco bazoba bariko barakira umugwi wa Montpellier mu gihe ku munsi w'Imana inkino zizobandanya nyene mu gihugu cy'Ubufaransa Toulouse igihe cy'isaha 9 bazokwakira Olympique Lyonnais igihe cy'isaha 11 Nantes bazokwakira Saint-Etienne mu gihe Angers bazokwakira Stade Reims igihe cy'isaha 11 nyene igihe cy'isaha 3 nako igihe cy'isaha 2 igera kuri 45 Racing Club de Strasbourg bazokwakira barakira umwe mu migwi ijyana cyane mu gihugu cy'Ubufaransa uzwi ku izina rya Olympique de Marseille usanzwe wa mukariya ku kibuga cha Stadio Orange Velodrome nuko bizoba byifashe ku bibuga bigiye bitandukanye muri no weekend mayiganwa atanakomeye ku mugabane wa Buraya.